agahinda amarira niyo nkuru yanje ubuzima bumbereye ishure naniwe kwiga nibaza impamvu nabayeho nibaza impamvu navutse uko nari ndabisiga siko nabisanze ni kuki jewe ni kuki jewe ni kuki jewe morana agahinda ni kuki jewe ni kuki jewe ni kuki jewe morana amarira gira unyibuke amareka kandi mubishira mu muriro cyane kuko uraboneka kwere rwa rutelefone rwa ko ruravuga boneke rwa ruko aro wagombushe ego nikenda tuvugana yo kuvushikio asha nana yambu mama rakomera aho kabisa wapi nta mafaranga y'itike tworonka yo kuziyo ndabona hajya bakatisha amatike ejo sangapi muga n'amahera yo kuvura abo amahera yo guhereza abo bahindi nayo tworonka sawa nta kibazo akanyene niko umora nkoresha sawa murakoze sawa ndamugoye mama mvugane reka ndamugishiye ku matwi nakeza uramuze bite muhanda urakomeye numvise umwana muri ko muvugana aryohewe ngira umubwiye agakuru keza yego mwana ubuzima buratembera neza sinakubariye ga mwana nje ngo mva muri uko kuzimu imana ikora ibikomeye nimubandanye muyaga mwana sawa ego murakoze cyane mani bayizagira wewe mama havuze yuko haro abazungu bavuye hanze abahindi bavura amaso rero yaturiye amara y'itike urumva atejo zo gutware mu muji tugende ngo akuvuza amaso azokurira kila kintu cyose bakuvure harige mama riga wokira mama harige wosubira kandi kubona ugasubira kandi kubona ifura yawe mama we mama ndabishire mu kwizigira mama ahubwo ejo sije nzobona burakeye tuca ndagutwara mama harige uzobona ma usanga imana igopinyu ma usanga imana igopinyu ukema ariko mukazana ubona atari ngorane iyo nda yawe iragoranye ntugishobora no kuja kurima nta n'igikorwa na kimwe ushoboye gukora uko umugwaragurika nk'ubu honyine ushaka agatoki kokeje ntushaka indya zitetse akanyama kokeje none ibyo byose nzoza ndabikura hehe umugabo wawe nawe n'ubu nta n'igihumbi aratangura kumenya none je nkore gutegamuka erega mama nanje sije cyanje mbona binshikira yo ndivyo ibyo numva ntashaka nca ntangura gukomisa none nozo urihangana n'ukuruka fa kurya uto duharage tuba twaronse numva bimotera nabi hama ikindi naco urabona ko amaze iminsi mikenya muhigi habanza arondera ndaza azorungika amahera none nimba ndamuhigihe jewe ico kiri mu nda yawe naco kiramuhigihe aro ego vinwa wanje vinwa hewe urakomeye yo sa urafunzwe gabinwa none wakoze ikiga mwana Yesu
10. Mana yanje none mana we wagiye kwiba none niko kazi wambwiye ko waronse ariko mana we amagogo ntasiga yanzi bintu ariko mukuri kw'Imana sure badurinzire nawe aye buji kwariga bintu angahe 3,000 mana yanje none je mara yase nzoyakura he umugore wawe wenyene ngaho ingorane zirarenze aguma gwaragurika umugore wawe ntawuzi hajyanye n'umanutse Bujumbura haje heza umukobwa ngo wateye inda atarazi ego gakobwa mama tuvuga none injira ndagu none rindira basi ndabe ko nzogurisha gatongo mugabo nako gatongo naho nokagurisha mana imiliyoni 10 jewe binwa arakaza mama ngarafunze umwana wanje arafunze ngo bamufashirije miliyoni 10 nuko ntayo mahera yose agiye kuyiba gute yarambwiye ngo aronse ikiraka cyo kuja yagiye kwiba abantu yo none yarite gute mama oya si wayite aho yakora ubuzamu niho bita ayo mahera yose mugabo bace babafunga bose kubera ngo yari umuzamu ibyo bintu mukama yejo ibyo bintu umuhungu wanje ahuye n'imyaka wana yanje none nk'uyu mwana nzogenda gutega amana wawe bintu Imana irakubona Imana itugirire neza binkonze ukazana reka kurira ukazana ukuri umuntu yibungenze si byiza ko agumarira reka niwe nizeye ko byose reka kurira ukazana ahubwo ngenda je maze imisi ntabona mama wawe yagiye mama wanje mama wanje ubu asigaye aba ahantu hari amatara hejuru akaba aba ahantu hari amakaro mama wanje ubu yoga amazi yo hejuru urabona amazi yo hejuru mama wanje atwara urutwe gusa guca yagiye hanze mu Iburaya kadawe ntabwo yagiye hanze mama wanje ari mu gisagara ngenda aba konzi kiwanya kamujyanga umufise uri mu gisagara n'uwino umengo muri Nyakamwe igisagara yajanye nande umujyango niki umujyango si umuntu muvukana cyangwa muba musangiye amaraso n'umubanyi arashobora kuba umujyango ngira ninde yamujyanye karegeya karege uribuka wa mugore wa nta mugore uzi yitwa Keza yajava mu gisagara umugore w'abangi atuya uyo nyene urumva barigeze kumwirukana mu ijoro ndamutora ndamutwara muhira hanyuma turamurira itike burya nasanze kuri nosi hari abantu batigera bibagira neza mu buzima hari abantu nubwo bakorera akantu gatoya keza batigera bakibagira mu buzima ujya mugore nasanze Imana yamuhaye umutima wo kutibagira mu buzima kandi n'umutima wo gushima inyuma y'imisi mike yacyadu telefone acavuga ati nzanije uyo muvyeyi mari no mu gisagara ndamutwarayo acambwira ati mwana yisubirira inyuma wariko aramuvuza ubu yibereye mu gisagara mama turavugana gusa kuri telefone akambwira ati mwana ubu nubwo mbona niho menya asha ndumva ni byiza ko ari mama wawe ucabona yewe ndumva ndabyishimiye cyane hama reko utambyenze kukutembera nze kukuramura je n'ukuri ntavyo nari je nimvira mu moyo yarapfuye sinze no kumazi ko bikantera nisunga ati reka basindira mwubahuke nenda ndabimubaza burya kwabaye kukubahuka kubera je naguma afise ubwo bakora kujya kuntu bige ibintu byose byarenganye ko mwo bamutabwiye ababanye rero je n'ukuri je mpora nimvira ko kuri tambye ngo nze kukuramutsa basi urabona nyene muri no minsi kuko urabona nsigaye nibana hajya nsigaye nkora akazi kenshi cyane gusa kine naco narinzi yuko wewe ndamutse ndakubwiye nguze kundaba narinzi kutoza niyo mpamvu navuga ati reka nihorere ego oya nukuri je noja gusa nari natetse dutete
asura havuze ati dusanye Intete n'ibiharage yego yo bari we cyangwa uze kumbwira ndatuzane no muhira nta kibazo ndatuzane mu nkoko kumugoroba nta kibazo no kuri ndakuzane duterega nk'ubu kubera mama adahari abahungu ndabizi ko bibagora kuja mu gikoni uze kuza nta kibazo kumugoroba saa moya niyo nzoba ndi sawa ndaza kukuzane dute mu nkoko nta tuvuga twese twari muze kudufungura uko nyine nta kibazo naziheruka kera sawa ngendaba nasubira ku mugoroba kare karegeya sa ujyane n'Imana yego murakoze abamarayika batatu uwa mbere akuja imbere uwa kabiri inyuma uwa gatatu mujyane nawe yego urakoze aranzanira intete abaha iwi arugiye henge nabaho amahoro aha nari ngiye gusoroma kabisa kandi yashamye ino minsi ngo murejeje ibigori cyane ndabibona karibu mu nzu wereka twicara hanze nta kibazo oya nta dutete twatetse uno munsi reka burya nzikunda nyine twicare basi ngaha mukuri ngoma nakubwiza ukuri urabona za ntete wanzaniye naraziriye kugeza aho niyumvira ati n'ubwa mbere je mu buzima ndi intete Imana yaraguhaye impano yo mu gikoni zari ziryoshye nanjye kuri barabimbwiye n'abana bahajya ari impande yacu bari batufungura iwacu cyangwa kuri Imana yaraguhaye impano yo mu gikoni kwera ntambangiye ndabo burya narimbwira ko bagomba kugira amajambo menshi ndagiye gukora nari bwambere aho igihe cyaraheze nawe we ntabyiyumviriye uriya nanjye ndagukunda ngo ngwiki ndagukunda kare uzana izo nkuru nawe burya n'ukuri rero burya rero ndakubwira ikintu kimwe burya umukobwa wese iyo yemereye umuhungu urukundo nuko bari ikintu bamuronderako cyangwa nuko barumvise yuko mawe yagiye mu mujyi ugaca ubona yuko niyagaruka azoza azanye ibifaranga yagiye kwivuza amaso ntabwo azoza azanye amafaranga ndacyari wa mukene nyene ndacyari yambwa nyene ndacyari kakayabu nyene ndacyari wa wundi nyene nta kintu turaronka mu muryango ega ngenda baje nta mafaranga nagukurikiye Byebyo kuri ndavye nk'imyaka maze muhira imyishi cyane hamwe akagacimbira no havamba ikiro ry'umugani bakaguma bavuga ko mbenga abahungu cyane ibinyorera guma mbenga abahungu je kuri navyiyumviriye tagareka ngende kubibwira ngenda bankunda mukunda yamara agatima ngira agashobora kuba kagitera abigere nacenza kubikubwira hanze kuvuga amafaranga bizi ko nabangiye tuyaga namukunze kandi ari umukene bikarangira mpemukiye je n'ukuri nta mafaranga gusa je n'ukuri hage naragukunda ni kubera nyene byantangira hari bike uragize neza mugabo sinshobora kuguha inyishu ngo ndakubwire ngo ukunda gukunda canke ngo ko nemeye uko nakijya gihe nari nabajije mama aramurusha gwo kugenda kuresha mugabo ubu nari nabwiye mama ko nabihevye rero nzoguha inyishu mama nitwavugana mama nyemereye kandi ko nosubira kandi kuresha nzoca ndakubwira reka mama ntiyo kwahira ntuzi ko abakeneye akuzukura rero najewe mama atavuze ikintu sinemera ndakurahiye gusa ikintu kimwe ndabisubiremo kandi urazi guteka kabisa sinzi ko wamfasha gukura mu nzu nta kibazo n'ukuri umbwira n'ibindi bintu ndabigukorera waje ngabaguze ibyo banyikipurizo oya nakuvyibuha nyine cyangwa n'amahera menshi oya umutima mwiza none nubona ariko baravuga ngo abantu mufise inyenye mwama mugira imitima myiza
nkatangara kera ingero wari ufite umutima mubi Imana yaratwize. cyangwa iyo nyenye ntiyari bwaziko Oya nta mutima mubi nene ntuzi ko abantu bavuga byinshi ngaho gace. karegeya reka nagukoreko ku maboko ndabe ko akaregeya ko katariko Akaregea waragakase mama wanje yaciye agakata kubera udutoki twari turimo. Ruvyo. Sa. Kama shetani kwa jina la Yesu. Kwizina rya data n'undi mboreka n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Amen umuzimu. Umuzimu oya. Jesi umuzimu. Oya bange tuyago uri umuzimu. Jesi ndo umuzimu. Novyemera gute? Ruvyo. Benshi bazi ko napfuye ariko sinapfuye je ndi muzimu. Jana nubuzi ko wafuye. Ni mama nagonda kwita kuri umuzimu. Ntabwo nigeze. Bange tuyaga. Biraboneka ko ukomeye. Wewe vyakugendekeye gute? Ko muri agacimbiri kiwacu kose bazi ko wafuye. No muhira bazi ko napfuye. Kuko ndarurinze maze kumutuka. Kamubwira yuko ijya parcelle babamo ajya amatongo yose arayanje akamara kubona yuko namenye ukuri yaciye arondera abantu banyice Ni mpamvu ariko ntibanyishe ahubwo amafaranga batanze nanje naciye ndayaduburamo kabiri uri umuntu w'umugabo ncanda kwe uri umuntu w'umugabo ariko ibi bintu urimo si vyiza raba izi saha wamaze kuboregwa uryamye mwibarabara haracyari mu gitondo zino nzoga ubona zizokuvira mwiki erega abagabo banywa inzoga mu gitondo nta kintu nta terambere na rimwe bigera bagerako ariko Ruvyo ego data wanje abavyeyi bawe bagupfiriye neza data wanje kuko bagusigiye itongo bagusigira ibitoki bagusigira ibintu vyinshi cyane ariko umwanya muto bishobora kurangira bishobora guhera bivanye n'ukuntu uri kuritwara inzoga nta keza k'inzoga impamvu ubona leta yugaye kunywa inzoga yugaye ububare kugira ngo abantu baze barareka kuzindukira mu kabari wiyumvira ni kubera iki naconzi baga ndakibariwe leta yashatse kugwanya ibinebwe banja tuyaga uri umugenzi muri aka kanya n'iyi saha inzoga agenda zihebye oya sinakubwiye uhebe inzoga ariko ugerageza uburyo bwose ugabanye kuko inzoga zigusumbya umutwe raba imagine uraryamye mu ibarabara sawa urisoba ko uragira iki ntumva ko zigusumbya ubwenge urakoze gabanya yego nakumvise hama kwa naje ncenda kubaza none umugore wawe ari ko nakimubona kandi umugore wanje yaramanutse kandi kuba yaramanutse Bujumbura ndizera Imana ko ameze neza ngomba gufata akanya nzomanuka Bujumbura nje kumuraba nanje sawa urakoze kumanura umaye ngiye kuzigenderaho kubera n'abahungu tora dukina abantu basitungana imyaka bamwe baramaze kurongora abandi bafise abana ariko jewe ni inzoga jewe ndibaza umugore wanje nakabare konyene gusa oya akabare ntigasubire kuba umugore wawe akabare ntigasubire kuba byose ahubwo ukwiye kumenya neza yuko ukwiye kurondera ubuzima eregeje nawe urashaka kubyara nuzoshaka uzopfe tuzoguhambarika ya naje nkeneye abana none sawa urakoze yego urakoze hama yego ijoro ryiza kandi ari mu gitondo umutaga mwiza yego sha ngiye kubikorerako ntusubire gushira icupa mu kanwa sawa urakoze mu gitondo naho no woyinywa wigerera basi sawa merci none ini wanje nino cyane nino sawa urakoze
ikibazo kabisa. Mukazana. Mukazana nibiki kurukurarira? Nibiki byabaye mwana wanje? Nibiki byabaye kurukurarira? Mama wanje. Mama wawe yabaye iki? Yapfuye. Gira mukazana, mama wawe yabaye iki? Aragwaye? Bamukatiye imyaka myinshi 25. Imyaka yo gufungwa. Ego. Imyaka 20. 25. Oya mugabo ntangora. Oya mama. Urazigenda ari kuri sentare. Abantu bose baguma bandawe nge wa mwana w'umwicanyi. Nubwo bavuga ngo uri umwana w'umwicanyi, gerageza rero wowe ubwiwawe uje wicira inzira. Iryo kosa ryavuye kuri nyoko wawe, we ninize rikubeho. Ahubwo urubyaro rwawe uzobyara uzorubera akarorero. Oya mama, oya jinofuma niyahura. Oya niyahura ntibirimo mwana, ntibirimo. Jinofuma pfa nukuri nkava kwinosi kubambaye yamwe bose bantunga urutoki. Oya kwiyahura iyo nishyuye ibibazo ufise uribuka ngene nyoko wawe yirwara yararatsa iri mu rwango ngo ni murozi bakamuvuga ahantu hose mugabo yaraciye bugufi arasenga Imana n'ubu ubona ko ibintu byose byagenze neza. Mwana gerageza nawe utokora neza nubwo aho uciye hose bakuvuma bakaguvumagura ngo nyoko wawe n'umwicanyi. Biga nijyane kwa siti wawe. Niwakora neza n'uwo mwana wawe ahazoja hose azovuga ati ubwo mwana nyina yiwe ni ntore n'umwana mwiza kuko iminsi yose umuntu wenyine niwe yicira inzira. Ukoze neza usanga bayikuvugaho kandi noneho ukoze nabi n'ubundi baguma bayikuvugaho. Mwana wanjye kirazira kuvuga kwiyumvira kwiyahura si byiza na gato. Koresha kwihangana kandi mama wawe ndabizi neza ibyo byo kukuvuga bizohera bivanye n'ingeso zawe. Ukazara kugira mu nzu nahishije ngende ndakubabona sibyo Mama nupatana kayaba kufisi. tugende ugerageze ndaguha akayabo. Ihangane mukazara.